burya kenshi na kenshi Amerika ni igihugu umuntu wese azi yuko ari ca mbere kw'isi. Ego maze umuntu yoshobora kukubaza ngo ati ni kubera iki igihugu ca Amerika ari ca mbere? Kubera gifise igisirikare gikomeye, ni kubera gitunze mu buryo bumeze uku nuku, ni kubera gifise abantu uko nuko, ngo ati ni kubera iki? Kirafasha, kirifashisha, kirashoboye, kirashoboza n'abandi n'ibindi bihugu n'abantu uko nuko, ngo ati ni kubera iki? Ego ngwa ko ona kantu kahise mu bantu aho mu gihugu ca Amerika. Ego mbwa ntaratangura ndakwibutsa yuko meze neza, ndizere nawe kumeze neza. Karibu kwicano Dieudonné ND, akazina abanyitwanije imbere Dieudonné. Uri mushasha ntubagire kugira like, subscribe, comment. Tari mushasha naho ntubagire kugira partage. Ati rungikira mugenzi wawe kugira nawe nyene ashobore kumenya ukuri. Ati ukuri aho kuri kubera n'ahandi naha nyene. Rero bwa mbere na mbere Amerika ngo ati niki? Amerika ni igihugu kimeze gute? Ni kubera iki ari ca mbere uko nuko? Benshi barazi yuko Amerika ifasha ibindi bihugu, ifasha mu buryo bwaribwo bwose, icishije mu mashirahamwe yagiye irashinga, aho yagiye iriyunganwamwo n'ibindi bihugu biteye imbere uko nuko kugira bafashe ibindi bihugu bitaratera imbere, aho abantu kugira bashobore kuronka uburyo bw'imfashanyo butandukanye, yaba ari muri leta, yaba ari mu bantu abene gihugu kw'isi nzima uko nuko, kugira isi itera imbere, igihugu gitera imbere, maze n'umuntu atera imbere mu buryo bw'amagara uko nuko. Urumva US Amerika ikora ibintu vyinshi kubera yisanze iri hejuru, aho iri ya mbere mu bihugu biri kw'isi nzima. Nene ngombwa ngo atirabe hasi, aho ni ngombwa igire icikoze, icunga umutekano uko nuko. Mugani tugiye kuyaga kuri ibintu gusa bibiri, ibintu bibiri gusa aya mashirahamwe US Amerika ivuyemwo, aho giye gukata kubera imvo izi nizi. Hari umugabo yitwa Elon Musk n'umugabo je ndavuga ngo ati nzokwama ndakwirikiranye kubera ibintu akora, aho ibintu azokora mu bihe biri imbere, ni ibintu bizohindura akazoza kawe, akazoza kabana bawe, akazoza kinosi tuzi. Ngo ati ni wa wundi azokora ibintu bizoza mu bwenge bwawe, ni wa muntu ariko ararungika ngo ibintu bigenda mwijuru, ibigenda juru uko nuko. Urumva ngo ati ngo maze ngo agomba kugera ku yindi si, ni wa wundi afise amagari yitwaza byinshi, ngo ati ni vyiza ku maso mugane, ngo ati nta muntu ashobora kumenya iyo biriko biraje. Sinzi ngo ati n'umugwiza tunga n'umuntu atunze wa mbere kw'isi nzima, ndibaza uramuzi Elon Musk. Rero yinjiye muri politike ubwa mbere na mbere ataratorwa Donald Trump, yinjiye muri politike kugira abantu baronka ubwigenge bwo kuvuga, ubwigenge bwo kwisanzura mu buryo bwo kuvuga, cane cane kuri Twitter aho X. Hanyuma mu nyuma haza iyindi jambo yitwa Doge, akajambo kitwa Doge, ngo ati nakantuzenja naka agency ni inzego yashinze, aho yazanye nshasha yo kuraba ingene leta ikoresha amahera yayo. Wene maze na politike ya Republican ivuga ngo ati burya amahera menshi akogwa aho bakoresha muri leta hariho ayatagira ico ariko arakora, ugasanga gusa ni kurunka amahera, aho ni gukoresha amahera uko nuko, aho n'abantu bahaye ubuzi uko nuko, mugani nta kamaro bafise mu izo nzego, nta kamaro leta iriko irabaronkako. Nico gituma yakuriyetinze aho yazanya ku kantu kitwa Doge, ko kuraba aho kajejwe kuraba kugenzura ingene leta ikoresha amahera. Nyamba hari inzego aho amashirahamwe leta idakeneye kugira ibintu bigende neza, urumva ni kuyafuta, ni kuyakuraho. Nico gituma tuza kw'ivyo bintu bibiri, USAID hamwe na WHO. Rero turaza kuraba yose, hanyuma umenye impamvu aho imvo ibi bintu vyabaye. Mugani imvo ya mbere wayumvise, Elon Musk, Trump, maze n'ibintu vyinshi biriko bira. Mugani dusubiye ingene ndatanguye video, ndavuze ngo ati burya ngo ati nukubera iki Amerika ari ya mbere kw'isi nzima. Ngo ati abanyamerika muri iki gihe bamwe bavuga ngo ati bariyibagiye, igihugu cariyibagiye, ugasanga bariko barafasha ibindi bihugu nko muri Ukraine uko nuko, bariko barafasha ibindi bihugu bisanzwe uko nuko, mugano ugasanga abene gihugu nabo babayeho mu buryo butameze neza, bariko baridoga.
bariko baravuga none kubera iki aya mahera tuyarungika kandi natwe tubona ngaha tuyakeneye kandi natwe ngaha tuyashaka kandi ngaha natwe yo dufasha ni kubera iki aca haza ngo ati wa mugabo umuperezida Donald Trump hamwe n'uwo mugabo ndavuze ngo ati Elon Musk hanyuma bazana iyo politike yo kuvuga ngo ati burya adushire Amerika imbere nkuko igihugu aho mu gihugu aho umuperezida ashira igihugu imbere ubu rero Amerika nayo gize ngo ati nge natwe twishira imbere nge natwe dushira abene gihugu imbere uko nuko rero Donald Trump ariko arasinya yarasinye amantuze ama executive order urumva ishingo yaho naho kugira akate aya mashira hamwe amwe yarakase ishira hamwe rya USAID iryo shira hamwe ni ry'abanyamerika hari imvo barikoze ubwa mbere na mbere kuva kera yari jejwe kugira gufasha ibindi bihugu kugira navyo nyene bishobore kuba bifise nka politike nka Amerika aho kugira nabo nyene bagire ubwisanzuro aho bubake ubwisanzuro mu gihugu ni mu bene gihugu kugira ibintu bigende neza mugani ubu icikora ni gufasha abantu mu buryo bwari bwo bwose gufasha ibihugu bimwe musanga biri mu bukene gufasha ibihugu bimwe musanga bifise ingorane z'ibiryo uko nuko gufasha ibihugu bimwe musanga biri mu ngorane z'ingwara zitandukanye ikiza nyene uko nuko urumva gufasha mu bintu byarivyo byose bishobora kuba bishira igihugu hasi aho bishira abene gihugu mu buryo bugoye urumva niho na USAID ishobora guca naho yishikiraho kugira ifashe abo bantu aho ifashe ico gihugu mu buryo butandukanye kugira ibintu bigende neza rero bitandukanye na iyo agency yawe yoshira hamwe itandukanye na nayo urumva irimwo n'ibindi bihugu kugira bifashe mu bihe usanga ibindi bihugu bikeneye imfashanyo aho hagize nk'ikiza gikomeye nka COVID ugasanga bariko barafashanya mu bwo buryo kugira barabe ngene borengana ubwo mwanya ivyo bihe byo babigoye nka cyane nka COVID rero impamvu kuba Donald Trump yakuyeho USAID ni kubera avuga ngo ati burya nta nyungu USAID iri kuraha Amerika kubera ngo ati kera iyi USAID yari gufasha ibihugu bimwe usanga biri muri politiki itandukanye n'igihugu ca Amerika kugira nabo babazane muri demokrasi uko nuko ngo turi kuraraba ngo kera ibihugu vyinshi nta demokrasi byari bifise aho naho byo babitanguye demokrasi urumva ni ibintu usanga bigoye kugira ihagarare ishinge kugira igume nyene igira irema ikomeje atangorane rero mu bwo buryo yarashobora gufasha mu buryo bwa economic ni kugira umutekano nayo ni World Health Organization urumva health amagara y'umuntu ubuzima bw'umuntu mu bihugu bitandukanye cyane mu bihugu bikenye kugira nayo Amerika ivemwo ni kubera ivuga ngo ati burya aho haza kijya kiza ca COVID-19 nta nuko yagize na kimwe ikora aho yafashije nk'ico gihe kandi ijejwe kugira kuraba cyane gucungera umutekano w'amagara y'abantu rero mu akijya gihe urumva nyamba ibihugu vyaragiye hamwe bikaja hamwe mugano gasanga mw'ico gihe nta kimwe iyo shira hamwe igize aho ikoze urumva niyo mvo avuga ngo ati nituveyo kandi avuga ngo ati ngo burya twe dutanga amahera menshi Amerika ngo itanga amahera menshi kuruta ibindi bihugu kandi vyari ibihugu aho yari ishira hamwe y'ibihugu kugira ifashanywe mu buryo bwo gukingira amagara y'abantu mugaro ugasanga ni Amerika gusa iri kuratanga amahera menshi wibuke yuko ubu Donald Trump ariko arakora aho ariko arazana politike yo kuvuga ngo ati Amerika imbere umwene guwo muri Amerika imbere kandi ni kuraba ngene bokata amahera ariko arasohoka kugira bagabanye ibintu vy'amadeni kugira barabe ko iterambere ryoba aho ryoza cyane mu gihugu ca Amerika ku mwene gihugu wo muri Amerika nico gituma yagize yafashije ngingo yo kuvanamwo imfasho aho yo kuvanamwo uburyo yo kuvanamwo uburyo bwa Amerika yahora ikora aho yahora itanga mw'iyo organization mw'iyo ntuzenya mw'iyo shira hamwe
harimo ibihugu vyinshi, si kuvuga ngo ati ngiyo hungu izoca ingwingwi ikatwa izovaho, ya iracariho. Urumva hari ibihugu vyinshi usanga birimwo China, India, France, Germany, urumva ni ibihugu vyinshi. Uriko uraraba na China irashobora kugira itererano rikomeye aho ringana nka Amerika, mugano ugasanga si kone biri. Atari kone biri, hanyuma politike ya Donald Trump nayo ari kugabanya inzego aho ishirahamwe zimwe zimwe atakamaro zigirira Amerika, uko nuko kurunka amahera mu bindi bihugu, uko nuko urumva aho acavamo. Ibibazo usanga kenshi umuntu ashobora kwibaza, kubera nk'ibihugu vyinshi vyo muri Afrika usanga nyene bikeneye imfashanyo nko kurondera umutekano w'abantu, nkaharya usanga hateye nk'intambara nkuko biriko biraba muri Congo, ugasanga bakeneye ko bahunga, bariko barahunga bagenda mu bindi bihugu. Urumva ayo ma refugee camp aho hantu batuye ni ngombwa nka United Nations aho ibindi bisata nk'izi nyene zaho kugira zifashe abo bantu, kugira zibe hafi y'abo bantu, zibe hafi y'ivyo bihugu. Rero usanga bigiye kugora aho bigoye, mugani ifise ibindi bihugu birimwo bigize iyo shirahamwe. Rero urumva naho US aho Amerika ivuyemwo, urumva bizokomeza, ego hariho agahinduka, mugani bizokomeza bifasha aho bafasha uko nuko mu buryo bazoba bafise. Rero US yavuyemwo kubera yatanga amahera menshi, kandi ngo kubera iyo shirahamwe atana kimwe yakoze muri COVID-19, mu gihe ca COVID-19, uko nuko ni kone Donald Trump abivuga, si kone ngo ati genda abivuga. Ego hanyuma tugaruke ku bintu biriko biraba hariya muri DRC intambara. Urumva bijya bintu birasovye, ni ibintu bigoye gutahura, bigoye kumenya inyishu, ngo ati vuba ku wa gatandatu Eastern African Community Leaders abaperezida bazohura muri Dar es Salaam kugira bashobore kuraba ko boronka inyishu kwizi ngorane ziriko ziraba muri DRC na M23, uko nuko ego kugira ntivyiyongere vyakumuriro, hanyuma usanga abantu babuze umutekano nkuko bariko barawubura. Iki gihuriro bagiye gukora ca Eastern African Community Leaders kuwa kangahe kuwa gatandatu kizovamwo akamaro, kizovamwo inyishu bazoronka uburyo bwo kuja imbere, hanyuma ibintu bikagenda neza. Umuntu azomenya niyo vyaba. Hanyuma aka video karaka ndizere ko wagashimye ntubagire kugira thumbs up, wagakunze naho cyane ntubagire kugira portage ngo ati nungikira mugenza aho nawe nyene ashobore kumenya ukuri aho kuri, kubera nta handi nahanyene. Sinone ko ibihugu bimwe bimwe bigiye kurira kubera USAID, kubera USAID itangudukanye na USAID ifashe ibihugu bimwe bimwe. Vuga ngo ati burya US nawe nyene n'igihugu, nawe ntiwisunge ku ntuze ku imfashanyo iva mu kindi gihugu, aho woravye ngene nawe wokura nk'igihugu, wotera imbere nk'igihugu. Ego urumva ni hamwe nyene uvuga ngo ati burya imfashanyo yamari imfashanyo, mugani kwirondera ngene nawe wifasha ni ikintu gikomeye kuruta. Mugani nka nk'ishirahamwe yagiye hamwe kugira bafashe ibihugu, cane cane abantu baba mu ivyo bihugu, urumva aho birakenewe kubera hariho ingorane usanga ziba, ugasanga ni ngombwa hagira abantu bashika aho ishirahamwe rishika aho nka United Nations kugira ibintu bigende neza, bafasha abantu badashoboye kwifasha mwako kanya. Ego atakazuna kanje banyitwa Jimbere Dieudonné, tuzosubira kubonana niyo twabonana. Peace.